minsi iheze bavuga bati haguye ifu umuntu ofuma umwigisha kuyiroba. Ivyo babivuga bafatiye ku kuntu ifi umuntu ashobora kuyifungura hama haciye umwanya muto agasonza, gutyo amenye kuyirobera yoca agenda akizanira izindi fi akaguma afungura akaba agwanije inzara. Ariko rero muri iki gihe ca none ibintu vyarahindutse, ushobora kumwigisha kuroba gusa hanyuma yaho amazi agakama, inzuzi zigakama, ntivyokunda ko asubira kuroba kubera ifi ziba mu mazi ntiziba ku musenyi, gutyo inzara ikaba isubiye kumutera. Intwari rero ziramenya ko muri iki kinjana ca 21 umuntu ashobora kubaza umwuga urenga umwe, akazi karenga kamwe, gukora ibintu vyinshi kugira ubutunzi umuntu aba afise ntibugume hamwe ariko bube busanze ahantu henshi, gutyo habaye ikibazo hamwe ahandi haboneka inyishu. Akazi gaheze aha ahandi kabandanye, umugabo gaheze umukenyezi kabandanye, abana ntibicwe n'inzara ngo ni kubera umugabo atakaza agira, kandi hariho umukenyezi hampande yiwe umufasha ashobora gukemura ikibazo c'uburyo mu muryango. Gucinyiza rero abakenyezi bikorwa n'abagabo bamwe bamwe, ikibanza cabo ngo kiri muhira gusa, mu nzu, mu mashiga, kuvyara no kurera biragatsindwa. Umukenyezi arashoboye gukora ibikorwa vyinshi cyane bisahiriza urugo, umuryango, ikibano, igihugu, kandi umwimbu ukaba mwiza cyane. Nukuri kwimana ndahubwo ni sawa hewe ura anya kabiga twengo nkakeza kubera mubiki cyangwa hari ushorera itomati urabusi ntuteka umusozi ni uri kuradandaza cyane n'ubusigaraniye kuvuga reko atavyuzi hajya no kwiheza uri kuradandaza nakajya kana narinzi ko atari wewe kubera uri kuribazisha ibintu kandi wewe uwo munwa wawe ugabanye ntubone ngo turakorana ugabanye uwo munwa wawe nukuri kwimana wa mugore we ntandero kandi umeze nkuko uvuze imisoso wa muruko urabwira umugabo wanje ngo burya buntu adandaza burya buntu agira umenye ko bimbeshejeho. Iyumvire amahera duhembwa muri kajya kazi ucende kuri kazo kadandaza ubuntu bw'uburaya ubujumu n'ubutunguru n'ibintu bw'uburengarenga nkubwo no kuri kwimana aho kuso kutumara amaza ku kazi none ajya amahera mpembwa yo mbuze ikindi nkora jewe no kuri nawe wa mugore oya nukuri oya turi mu kinjana ca 21 ico gituma nki umugore wawe ko akora wa ntiyosobora wenda kubaza ya project dukoramo yego duhembwa amahera meza warasinye kuzoyikoramo gushika ubu nyene kontra ntiyohera naho yohera no kuri nawe urabibona nawe no kuri gituma wase nuko umugore wawe akora jewe nukuri ndakubwira je narajiju ntashobora amazi ntakiri yayane ndakubwire ufasha amagi ukayashira mu giseke kimwe n'ufasha amagi akayashira mu giseke vyinshi kimwe kirashobora kumeneka muga wewe uri kuri ico ufata amagi yawe yose ukayashira mu giseke kimwe kimenetse amagi yose ubuyabuze ariko ni wayasanzaza mu giseke vyinshi kimwe kizomeneka ayandi asigara jijuka turi mu kinjana ca 21 ibintu vyarahinduye naje wenda guhenda garutse naye ndiyumviriye kandi hariho umuntu nibyo hariho umuntu naje akazi gaheze noca mbura ingene abana bagira noca nja mwibarabara oya nibyo ejo aho bukera ndamurungika umwigisha kudandaza nibyo ndakwemeye ndakwemeye n'ukuri komera mbere kuraje ndakwemeye kuraje gose cyane karibu rero muze muraza no kushorera